uyu munsi gituma tubona ishengero ridakomera, tubona ishengero atabitangaza, tubona ishengero harimo ibidambidambe by'uburyo bwose, nuko abantu bagenda gusenga ariko ndetse n'abarongozi badahuje umutima n'inama. Imana idufashe. Ugasanga abantu bafise bahagurutse mu yerekwa rimwe ariko ugasanga basenga bafise imitima ibiri. Ishengero ryoshobora kugira umugisha w'Imana gute? Abantu baragenda buzuye ibyaha, baragenda buzuye amacakubiri, baragenda buzuye ubujyajya, umwapanga imipango yo kwica mugenzi we. Ijambo ryomanuka gute? Hoba kwihana gute? Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, wowe vyagiye ku ntebe y'inganje mu ijuru, ukarambiriza mu isi, kuko isi yose ari ndava y'ibirenge vyawe. Nje ngushima kandi nguhimbaza, nje ngutazira kandi nkuninahaza, nkuririmbira ishimwe vuga ngo uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana itameze nk'abantu kandi idakora nk'abantu, uri Imana idatoranya ku butoni, uri Imana. Yo haleluya. Urukundo rwawe ndagwirata, imbabazi zawe Mwami Imana ndazinezererewe, kuko duharira uko bukeye nuko bwije. None muvyeyi mwiza ndasenza muri kino gitondo ciza c'umugisha duhaye, ngumanure amahoro menshi mu mitima y'abana bawe, n'umugisha wawe ubomeka aho baja hose, mu vyo bakora n'ivyo bavuga vyose. Nanje Mwami Imana ubane nanje mpwemu yera, undongore kugira ngo nkore igikorwa nahamagariwe gukora mu bwitonzi no mwihishurirwa riva kuri we mpwemu yera. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi iravuga ngo kubera iki uyu munsi abana b'Imana tutariko turagaragaza ubuzima bw'Imana kandi mpwemu yera yaratanzwe. Haleluya. Mpwemu yera yaratanzwe kandi mpwemu yera nta kindi gikorwa kindi yaje gukora, nukugira ngo atugire abantu bazima, nukugira ngo atuhishure, nukugira ngo atwubake, nukugira ngo adukomeze. Haleluya. Nukugira ngo atwuzuze mu rukundo rw'Imana. Amen. Rero reka dusome turabe igituma abatwibanjirije bari bafise ubushobozi buhindura. Uyu munsi nta bintu bigihinduka, amashengero yuzuyemwe abapagani, ingwara ntizigikira, abantu ntibacihana. Kubera iki atabitangaza bigikoreka? Hariho igituma. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Turasoma igice ca mbere duhere ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'14. Haravuga ngo bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barabazanya bati, yemwe bagabo bigariraye, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza cyo nkuko mubonye aja mu ijuru. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru aho bari batse indaro, ari Petero, Yohana, Yakobo, Andreya, Filipo, Toma, Barutimayo, Matayo, Yakobo mwene Arufayo, Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye. Haleluya. Hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Amen. Murumvise ibanga rikomeye, ibanga rikomeye rituma ishengero rikomera, rituma umubiri wa Kristo ukomera, ngo basenga ubudahumeka. Haleluya. Kandi bagasengera hehe? Bagasengera mu bumwe, bahuje umutima n'inama. Uyu munsi gituma tubona ishengero ridakomera, tubona ishengero atabitangaza, tubona ishengero harimo ibidambidambe by'uburyo bwose, nuko abantu bagenda gusenga ariko ndetse n'abarongozi badahuje umutima n'inama. Imana idufashe. Ugasanga abantu bafise bahagurutse mu yerekwa rimwe ariko ugasanga basenga bafise imitima ibiri. Ishengero ryoshobora kugira umugisha w'Imana gute? Ho bakwezwa gute? Ho bagutunganya gute? Ho baguhinduka gute? Imana idufashe.
Haleluya. Amashengero yuzuyemo indyarya kubera iki? Kubera abantu bose benshi barondera inyungu zabo, ntibarondera inyungu z'ubwami bw'Imana. Ariko mwumvise ngaha aye ibanga rikomeye ngo ngaha ku munana hasomye cyane ngo bose ngo basenga ubudahumeka n'umutima uhuye. Haleluya. Uyu munsi muri ko muraraba mu mashengero turimwo, mbega mubona by'ukuri dusenga duhuje umutima n'inama, cyangwa umwe arasenga ariko asambura uwundi, cyangwa arasenga ashaka kwikumakumirako? None mpwemu yera mwumva yokora gute? Mwumva gwa rukundo twavuga rushobora kuboneka gute? Imana ahantu ishobora gushinga imizi, Imana ahantu ishobora kuba, ahantu ishobora gucikirindira ikicara, yicara mu mashimwe y'abana bayo, yicara mu rukundo rw'abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo bagenda bose bahuje umutima n'inama. Muyuke na ya ndirimbo ngo bari baje gukorana, nta ndobeke yarimwo, mpwemu yera niho yaza, azanywe n'Imana. Mwami, mwami tuma nonaha, inkomezi za mwemu, umubatizo nuyo, ubatize wese, barahawe umubatizo, barororeyo kuko bariteguye, nta cyaha carimwo. Nta cyaha carimwo. Abantu baragenda buzuye ibyaha, baragenda buzuye amacakubiri, baragenda buzuye ubujyajya, umwapanga imipango yo kwica mugenzi. Ijambo ryomanuka gute? Hoba kwihana gute? Iriga umuntu ashobora gutanga ubuzima n'ufise ubuzima muri we. Haleluya. Ishengero rero kugira ngo rigire ubuzima nuko abarongozi baba bafise ubuzima, hama bagatanga ubuzima mu bo barongoye. Haleluya. Ariko uyu munsi benshi buzuye umururazi, bagatanga umururazi mu bo barongoye, bagatanga amacakuri mu bo barongoye, ishengero rikaba umuziki w'uruvange. Ariko harageze abantu b'Imana, harageze igihe nabivuze ko igihe kigeze habi, igihe kigeze habi. Isi hadahagurutse abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu buzuye imbaraga z'Imana ngo baze guhindura ibintu, isi yarangiye. Ubuzimire bwabaye bwinshi, kandi Imana nta citakoze kugira ngo abana b'Imana bashobore kubaho ubuzima bwo gutsinda. Haleluya. Haleluya. Hari umukozi w'Imana yigishije ejo bundi kuri iyi imboneshakure, avuga ijambo rikomeye numva rikoze ku mutima wanje. Aravuga ati kubera atahishurirwa riba mu bantu, ati usanga umuntu yirukana Petero kandi ari wazoba piriye de l'Eglise. Kubera iki? Kubera nta mpwemu yera ashobora kuguhishurira. Umva ega Satani ntazokwigera yemera ko igikorwa c'Imana kigera kure. Ntazokwigera vyemera, azogerageza umuntu wese ashobora kubona azana impact mu ishengero, amuteza intambara, amuteza ivyago. Mugabe igihe atampwemu yera guhishurira ngo akubwira ati attention, umwasi yinjiranye aho, uzogwanya Petero kandi kurwanya umugambi w'Imana. Ba Petero baramwirukanye. Ba Petero barirukanwa mu mashengero. Aravuga ijambo rikomeye ati Yesu yari afise yishurwa, arabona ko yagendana n'umuntu adoshitsa umugambi. Urumva yarazi ko hari uzomutanga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana wo kurimbuka yarazi kuva kera. Yuda ati bagenda nazi kwa mwibe iminsi yose ko yarafise amaso abona, ariko aramugumya kugira ngo ashitse igikorwa yateguriwe gukora. Kubera mpwemu yarakenye mu bantu, imirimo y'Imana n'ukuri kurapfa kubera atahishurirwa. Imana idutabare, Imana idutabare, Imana idufashe, Imana idufashe. Atahishurirwa biragoye ko igikorwa c'Imana gishobora kugira impact. Uyu munsi urayobegwa abasataniste, urayobegwa abakristu, urayobegwa abakozi b'Imana, urabayobegwa.
ariko aho mpwemu yera ari haba guhishurirwa, aho mpwemu ari haba guhishurirwa, aho mpwemu ari haba kwihana, aho mpwemu ari haba kuva mu vyaha. Haleluya, haba kuva mu vyaha. Rero abantu b'Imana nahacu uyu munsi, umwe wese yirabe, umwe wese yisuzume, arabe vy'ukuri ati mbega by'ukuri jewe mpagaze gute, mpagaze gute, aho mpagaze niho ivyo ndiko ndakora nivyo, mbega ndiko ndamurikirwa canke ndiko ngendera mu mwiza. Kuko burya nakubwire umuntu wese arimenya urugezagezeko, arimenya ikibanza ahagazemwo. Burya umutima w'umuntu niwe mucamanza w'ukuri. Haleluya, umutima wiwe n'umucamanza w'ukuri, ariko nta muntu n'umwe mpwemu yera ashobora kwihisha. Uwumuronderana umwete aramwiyereka, uwumuronderana umwete aramubona. Haleluya, nahawe nanje rero uyu munsi uvuga uti jewe ndagomba vy'ukuri kurongorwa na mpwemu yera, kugira ngo ushobore vy'ukuri kugaragaza ubuzima bw'Imana. Ukaba uri n'umukozi w'Imana urongoye ishengero, ja kumavu senge bamumarigara. Haleluya, kugira ushobore gutanga ifunguro rikwiriye, ugaburira ubwoko bw'Imana ingaburo ikwiye ishobora kuba kuzibakura mu bwana, kuko abakristo benshi uyu munsi n'abana kubera atafunguro rikwiye baronka. Haleluya, iyo rero ntuzorironka utaba mwijambo, iyo ntuzorironka udafungura, iyo ntuzorironka utagira ihishurirwa. Haleluya, numvirije umutama ho mu Rwanda ariko aravuga, numva nkozwe ko yitwa Mfisi, umutama w'Imana, aravuga ati burya Imana, ati hari abantu bavuga ngo Imana ngo yaroshe ngo yataye ingabo za Farawo mu kiyaga, ati siwe yazitayeyo, ati zariyahuye. Numva nihishurirwa rikomeye, ati ahubwo ati iya gihe Imana yagendeye yarungika abamarayika, ati bagafata amakurudumu yajya amashaho y'ibigwanisho vyiwe, ati kwari kugira ngo basubire inyuma, ati muga kubera bagendana n'abamekanishi, ati baca bakorera amashari n'ingoga kugira bakurikire ingabo za bakurikire ubwoko bwa Isirayeli. Ati Imana igasubira ikabloka, ati ariko bakagoma bariko barakora, ati bariyahura nta kundi Imana yatabara. N'uyu munsi hari abantu benshi bariko bariyahura kandi Imana idasiba kuvuga ku murango no mwijoro. Rero umuntu w'Imana reka kwiyahura, kuko ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu, mureke ritumurikire kugira ngo dushobore kugaragaza ubuzima bw'Imana. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kandi ndakunina haje kubw'ijambo ryawe. Nyemerera iri jambo wowe mpwemu yera uriherekeze, kuko jewe mvuze bike, ndi muto ntavyo nshoboye kuvuga, ariko hoze gusigura no kubiba imbuto kayimeza cyane. Ureke igira imizi ishoka igere kure, kugira ngo abana b'Imana bave mu bizimire, turongorwe n'umuco wa Kristo. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora, icubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.